urumuri rw'amahoro inshuro ya 15 umwaka wa 2021. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Evaristo Ndayishimiye azokugurura icese urumuri rw'amahoro inshuro ya 15 umwaka wa 2021 Igitega ku mugwa mukuru wa politiki kuwa gatatu igenekerezo ya 17 ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2021 ku civugo kivuga giti twese hamwe turwanye ubukene Uburundi butera imbere. Ibirori byo kugura icese ubwo rumuri rw'amahoro inshuro ya 15 bizoba bigizwe n'ibikorwa bitandukanye harimo ibikorwa by'iterambere rusangi, amakoperative no kugendera ibibanza by'ingenzi, ariko hakaba harimo ibikorwa bidasanzwe byo kugurura uwo munsi bizoba bigizwe no gutanguza umugambi wo kubaka ibiro by'umukuru w'igihugu Igitega, kugurura igisata cyo kuvura abana mu bitaro vy'Ikibuye, igiteramo ndangakaranga ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Ingoma ku mugoroba isaha 6 z'umuhingamo. Hagati aho harategekanijwe umunsi wahariwe inkino Olympique kwigenekerezo ya 21 Munyonyo mwaka wa 2021 ku kibuga citiriwe Nkurunziza Peace Park Stadium mu ntara ya Makamba. Harategekanijwe kandi ihayanishwa gurisha ry'ibihingurwa n'ibidandazwa kavukire ryitiriwe Made in Burundi, harimo no kurata intambwe rwaruka rw'abarundi rugeze ko mu byo abikorera utwabo n'ubuhinga bwa none rizobera mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara ryitiriwe ukwikukira ku Burundi guhera ku magenekerezo ya 2023 gushika ku magenekerezo ya 2026 Munyonyo umwaka wa 2021 muri komine Mukaza. Mu gusozera urumuri rw'amahoro inshuro ya 15 hazoba ibikorwa bijanye no kwinjira icese isoko ya Kamenge yasubiwemo iheruka gusha. Inyuma yaho hazoba kugurura ibitaro Tanganyika Care Polyclinic n'ishure shingiro ryubatswe mu bikorwa rusangi muri komine Muha, rizoba rigenekerezo rya 27 n'ibindi bikorwa bitegekanijwe tuzorangurira hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza rohanganda sida. Hategekanijwe kandi uwo munsi nyene mu gusozera igiteramo ndangakaranga cyo gusozera urumuri rw'amahoro inshuro ya 15 kizobera mu gisagara ca Bujumbura. Tubibutse yuko urumuri rw'amahoro ari kimwe mu bikorwa bitegurwa mu ishirahamwe Intwara Rumuri ryifadikanije n'ubushikiranganji bujejwe ivyinjira by'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, urwaruka, inkino n'imico kama, be n'ishirahamwe rijejwe inkino hano mu Burundi Seno. Tugiye kandi inama muri ivyo bikorwa tuzifadikanya n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu be no kurwanya ikiza ca sida hamwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara ibintu n'abantu, amahinguriro n'ingenzi. Tuboneweho rero n'akaryo ko gutangura gukengurukira abenegihugu, intwaro, ubushikiranganji turiko dufashanya mu nteguro y'iki gikorwa, eka mbere n'abasanzwe baterera mu itegurwa ry'urumuri rw'amahoro.